zimu vy'ubwenge. Ni naco gituma n'igihe baje hari ibwami babanje kumviriza ivyo bababwira, barumva ati ibi nitwabikurikiza ntituzoshika, ariko twebwe mu vyo twize vy'Imana yacu mw'ijuru dutegereza kumeruku ngo bari insorongozi mu vy'ubwenge. Muri iyi minsi ya nyuma turakwiye kuba abakristo b'insorongozi, tukamenya igihe tugezemwo, tukamenya iyo twavuye niyo turiko turaja. Amina, haleluya. Insorongozi mu vy'ubwenge. Kigira gatandatu, babereye gukora ibwami. Ibwami babereye gukora hehe? Ibwami. Atera abantu bagenda ubwami haba ibintu vyinshi. Barashobora guterera n'amahera ngaho ibwami, barashobora kwandagaza ibintu ngaha. Babereye gukora hehe? Ibwami. Ibwami ntibapfa kwashira umuntu wese, ntibapfa kwashira umuntu agenda ararangaguza, agenda ararunguruka. Hari abantu barunguruka. Ibwami hari ibintu byinshi, bateza kuhashira abantu bibanga, babereye. Yesu ashimwe cyane, babereye kurunguruka. Hari abantu kandi kurunguruka si byiza. Hariho murakoze cyane. Turashima Imana yemeye ko tubaho tukongera kwemererwa kwinjira mu ngoro y'Imana kugira ngo twumve icyo Imana itugombako. Kigira kabiri, turashima Imana abavyeyi bacu Imana yaciyemwo tukaronka uyu mwanya, naho ariyo ihezagira iragahezagirwa. Gushima birakwiye. Gushima ni ikintu bikunda kugora benshi. Kenshi niyo umuntu aroye imbere y'Imana kenshi yihutira gusaba Mana mpa. Biragoye ko umuntu kenshi ashobora kuvuga ati uyu mwanya ngiye gushimira Imana ku bikorwa yankoreye. Umuntu umwe tutarasoma ijambo ry'Imana yari yageze mu gihe kigoye, murabona ubukene burabaho. Hanyuma ageze muri ico gihe kigoye avugana na mwene se ati jewe ndamaze iminsi hafi 2 ata kintu ndonka mpereza abana. Hanyuma rero uwo mwene se aramubwira ati ejo urazi wanje sinzobura n'ibintu n'akantu ko kumaze iminsi 2 kugira ngo ufungurire abana. Buke yaragenda. Duhereye kuri iki kintu cishimwe ko bikwiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushimire Uhoraho kuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bingahe bidashira. Hanyuma Buke yaragenda, ashitseyo uwo mwene se aravugana na madame we ati none uyu muntu ko amaze iminsi ngahe twomukorera iki kugira ngo nawe arabe ko yomara n'iminsi birafise ico afungurira abana. Baraje inama, bararaba ibiharage baramuha, bararaba gatoki, bararaba n'ibindi bashira mu mufuko, baratekera baramuha. Mugabo nyene urugo aravuga ati reka ndakwigiza imbere, amwigiza imbere ati rero genda amahoro, nta kundi bisigaye Imana yafise ahandi izoca. Ngwegome yagomba kumva ko avuga ati murakoze. Mugabo ati genda amahoro, Imana yafise ingene izokugenda mu yindi minsi. Ngwegome arikorera aragenda. Agize imbere uwo muntu yamuhaye aravuga ati rero ego undamukirize nabo muhira. Angwego araraba ati none kugira numve ko ashimye. Ageze nkari ati kandi hewe tinomubwira ati jya mufuko abitwayemo ntaza wungarukanire. Ati naho wari mushasha. Ati kandi uwo mufuko bitwayemwo ntuzugarukane nta kibazo. Ngo narinzi ko ntugarukanye. Gasa ati nugene nta kundi ndakuretse. Yari abantu rero gushima bigoye. Yesu adufashe cyane. Gushima birakwiye abana b'Imana.
hari n'abantu Imana ikorera ibitangaza igahezagira ariko kugira ngo bashimire Imana bikagorana. Ryari ryo shimwe nari nshishije hano ariko siyo ntumbero nari mfise. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Daniyeli, mu gitabo ca Daniyeli. Igitabo ca Daniyeli igice kimwe. Ego turahiraho nyene ndibaza ko mwashitseyo. Daniyeli igice kimwe turahiraho nyene. Turasoma imirongo mike turageza nko ku murongo w'8. Ndanze amajambo avuga ngo imigabo ya Daniyeli na bagenzi biwe. Mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yaje gutera Yerusalemu arahakikiza. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe, bo n'ibintu by'imbombovu bimwe byo mu ngoro y'Imana abijana mu gihugu c'Ishinari mu nzu y'Imana yiwe. Ashira ivyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo mana. Ndabona ntiyari Imana yo mw'ijuru ko n'indome yandika Imana n'intoyi. Gatatu, nuko umwami abarira Ashpenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe bo mu Bisirayeli bo mu nda y'ingoma n'abo mu bapfasoni b'imisore batagira gasembwa ariko b'indanga bari uburyo mu by'ubwenge bwose, b'abahanga mu byo kumenya, b'insorongozi mu by'ubwenge kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami agera ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye ku by'umwami afungura no ku giturire yuhira, kandi ko bagaburirwa imyaka 3 ngo niyashira babone gukorera umwami. Nuko muri bo mu muryango wa Yuda hari Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko mukuru w'inkone abita yandi mazina, Daniyeli amwita Belteshaza, Hananiya amwita Shadrach, Mishayeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abedunego. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Yesu adufashe. Turagiye kandi mu gitabo ca kabiri c'Abami. Igitabo ca kabiri c'Abami, ego bice 5. Dusome duhereye kumbure ku murongo wa 21. Igitabo ca kabiri c'Abami ibice 5 umurongo wa 21. Avuga ngo nuko Gehazi akurikira Namani, maze Namani abonye umukurikiye yiruka arururuka ava mu mukogote wiwe ngo bahure. Aramubaza ati namahoro? Nawe ati namahoro. Ati databuja arantumye ngo ubunyene agendewe n'abahungu 2 bo mu biga ivyo kuvugishwa baturutse mu mugamba wa Befurayimu, ngo none mutabare ubamuhere itaranto y'ifeza n'imyambaro 2 yo gukuranya. Nuko Namani aramwishura ati ndanutware itaranto 2. Nuko aramugobera amutekerera itaranto 2 z'amafeza mu masaho 2 hamwe n'imyambaro 2 yo gukuranya, abikorera abantu biwe 2. Baja imbere ya Gehazi bavyikoreye. Babishikanye ku musozi w'iwabo arabibaka, araheza abijana mu nzu arabibika, arungika abo bantu baragenda. Maze araza yinjira aho shebuja ari. Elisa aramubaza ati uvuye hehe ga Gehazi? Undi ateka ntaho nagiye. Aramubaza ati mbega ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yava mu mukogote wiwe agahindukira ngo muhure? Mbega iki ni igihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima y'imyelayo n'iy'imizabibu n'intama n'inka n'abaguranokazi. None rero imibembe ya Namani izokomako,
no ku rubyaro rwawe kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sheregi. Yesu adufashe cyane. Ni amajambo y'Imana Imana yashize mu mutima kugira ngo dusangire. Imana imaze guca mu bavyeyi bacu tukamenya ko ari twe tuzohagarara hano imbere yanyu, imbere y'ishengero. Kenshi ndakunda kuvuga nti imukozi iyo mpagaze aha nama nasenze Imana, ni Mana uramfasha jewe simboneke ariko haboneke wewe, kuko muri iyi minsi abantu baragomba kuboneka cyane. Abantu baragomba kuboneka, ariko rero ikigiri kimazi ni uko umukozi areka Kristo waduze Igorogota akaba ari waboneka. Haleluya, haleluya. Waduze Igorogota akaba ari waboneka. Hanyuma dufise ijambo rivuga ko umuntu wese ariko araja mu ijuru akwiye kurinda umutima wiwe kugira ngo ntuhumanywe n'ivy'iki gihe c'iherezo. Niyo ntumbero y'ijambo, ko umuntu wese jewe wewe ko dukwiye gusaba Imana kugira ngo imitima yacu irindwe ntihumanywe n'ivya kino gihe c'iherezo tugezemo. Kandi bihumanya navyo Satani ariko arabigwiza. Bihumanya Satani ariko arabigwiza kuko arabona ko ishengero riri hafi gutahuka. Ndakwifurije rero muri kino gitondo ukure hano intumbero yo kuba ati Mana ndasabye nanje kugira ngo urinde umutima wanje ivyo wuhumanya kugira ngo sinze nshika hahandi umwami yaja kuntegurira. Umwami abahezagire. Wisengere. Ndasubiyemwo ko umuntu wese yosaba Imana kugira ngo umutima wiwe urindwe ivyo wuhumanya. Kurinda umutima wawe ivyo wuhumanya vy'iki gihe c'iherezo. Hanyuma turamaze gusoma aya majambo y'Imana hano kuri aba basore bane canke tuvuga ba Kristo bane bari bakijijwe, twabumvise amazina. No kuvuga Bibiliya ivuga ko bari bafise ibintu hafi bitandatu vyabaranga. Usomye hano urashobora kongera ko ibindi, ariko hariho ibintu bitandatu vyabaranga kugira ngo bagumana karanga kabaranga ko bamenye Imana kandi nabo bamenywe nayo. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo si twe twayimenya ariko nuko twamenywe nayo. Icambere Bibiliya yavuze ko batagira agasembwa. Batagira agasembwa. Agasembwa n'akantu menga ni gato cyangwa umuntu akaja mu tujambo tw'udutebu ari umukristo ugasanga ivyo biramuteye agasembwa. Ni ukuvuga baririnda, cyangwa ugasanga umuntu arakoze ahantu agakora ari umuntu yirinda akirinda kugira ngo aho hantu ntahava hacumurira. Aba bakristo banereye imisoro ine yaririnda kugira ngo ntibaboneke ko agasembwa. Cyo ni cambere. Ikigira kabiri, kandi tukiraho nyene umukristo ariko araja mu ijuru arakwiye kwirinda agasembwa. Ari naco gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo dukwiye gushishikara kwezwa. Hariho utuntu kubera turi abana b'abantu tugenda turaza, Satani akagenda arashibura abantu kw'ivyondo, igihe umuntu yitawe akezwa kugira ngo ntaboneke ko agasembwa. Mu vyo dukora byose, mu vyo turirimba, mu vyo dusigura, mu vyo mpagara hano sigura, cyo gituma navuze nti nama mvuga ati Mana simboneke
ariko haboneke wewe waduze igorogota ku bwanje. Haleluya. Yego. Twe dufise biki na Paulo yari afise byinshi yavuga ngo tuza agaca ariko yari afise ibitega mu by'imhemu. Ikigira kabiri bari abakristo bafise akaranga. Toni kigira bari bafise akaranga. Akaranga n'umuntu aterezwa kwiyubara no kwirinda kuko arashobora kuza n'ibintu bishobora gutuma utakaza akaranga. Hari nk'umuntu ugasanga arakubwiye ijambo utagavye ugahava utakaza akaranga. Twumvise ngo bari bafise akaranga. Gasanga umuntu akubwiye ijambo utiyubaye ugashaka nawe kuca umutera irindi. Igihe kimwe ahantu twakorera umuntu umwe w'umuririmbyi yaranyandikiye yarimba muri korale ya mbere. Sinibuka ko yari umushinga cyangwa yari umusore. Aranyandikira gakete ngo kuri ntawuyankira Bénoit, kuri mwarimu ntawuyankira Bénoit. Kwirinda kugira ngo ntutakaza akaranga. Ngo ndakwandikiye jewe naka. Ngo ndakwanga kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu. Yego, ndamuna araje mu gitondo asanga mu biraho nakorera ngo mwaramutse mwari, mwaramutse. Ndamuna arakagoboroye kanditse ko nyuma ngo kuri mwarimu ntawuyankira Bénoit. Ngo akira karatasi kazinze katari muri envelope cyandakira ampereje ndamuna arakasarasohotse cyandakazingurura ndasoma ngo kuri mwarimu ntawuyankira Bénoit. Ngo jewe naka ngo ndakwanga kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu. Ngo ni jewe naka. Ngo amen. Acarasi. Yego. Aho udahagaze neza ntiwava uca inzigo ikwinjira. Inzigo ikakwinjira. Ngo urabona ngo ibyo yandikiye. Oya jambo ry'Imana ngo hahirwa umuntu yirengagiza ibyagiriwe ko nabi. Ndakamanika inyuma yanje mu biro kugira ngo nze ndagasengera. Nje mu gitondo ngaca ndagashira ko ibiganza ati Mana uyu muntu urazumugendera urabona yaratewe. Ko nariyumviriye aho twaravuganiye amajambo mabi ndabura. Cyasanga no umwasi Satani ndagashira inyuma yanje. Nje mu gitondo nje gukora ibikorwa gaca ndakarambika ko biganza Imana uyu muntu urabona aragukorera ibikorwa urazumugendera. Umugendere umuhingure kuko guhindura ivyase guhinduka. Handaguma ngaho haize nk'amezi 6 nzambona jararira mu biro. Ararira ntinamaki ngo yanto yavuga umuntu yoza agasanga uri kuraririra ngaho yo bavuga ngo ndagututse cyane ndakugira vuga neza ngo jewe ngo naracumuye ngo naragututse ngo nariyumviriye ngo numva ijwi riraje ngo mwandikire mwarimu mubwire ku mwanga ngo kuva ku wa mbere gushika ku wa 6 ngo nyamba ari Satani ngo sinzi. Ati none wewe hageze aho uririmba utazi amajwi ya Satani n'ay'Imana. Ngo nawe waciundekeza muri korale ngo ntiwapfa mu mpagarika. Ati none hari ibyaha je wari wa ntabyaha naguhagarikira hari wankoreye ibyaha biki ko hari je hari ibyaha wari wakoze ku Mana. Kuko ituje ku rusengero nkaza mbonye yaca kwepa nani ngaca ndamahwa tewe wena agahindukira ntamahoro amaki. Gaca genda yunamye haheze amezi 6 Imana iramugenda. Yesu ashime cyane. Kugira ngo ariko hari umuntu abwiwe ibyo umutsi wo curanda umutsi ukaranda ngo urabona ivyangiriye akinamuramutsa. Iri jambo rero rivuga ngo kurinda imitima yacu ibyo wuhumanya muri iminsi yanyuma ntihagire ibyo wuhumanya. Ni jambo rikomeye cyane. Iyi minsi ibihumanya ni byinshi. Iyi minsi ibituma abantu batakaza akaranga ni byinshi. Aho Satani ariko arandondera kugira ngo arabe ingene notakaza akaranga ko mu gikorwa c'Imana nkore mfise ingorane mu mutima ndirimbe nsigure mfise ingorane mu mutima. Aha yemwe aha mu mitima habitse ibintu byinshi cyane. Mitima y'abantu harimo ibintu byinshi cyane. Nico gituma tumaze kubona aba basore cyangwa abakristo bane
bari bafise inkomezi zo kwirinda ivyotuma bahumana. Ikigira gatatu, bari abanyabwenge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugure uburyo mubugwiza, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe ubwenge kuko ibutanga atakinubwe. Bari abanyabwenge, ni ukuvuga ntibapfa kujana n'ibintu, ntibapfa guhuruduka. Oya, barimo mpwemu w'Imana kandi bari abanyabwenge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzosengesha mpwemu nongere nsengeshe n'iki? N'ubwenge. Nzoririmbisha mpwemu nongere ndirimbishe n'iki? N'ubwenge. Ukibayeho gusa ufise ubwenge udafise mpwemu urapfa. Ubayeho ufise mpwemu gusa ngo haleluya ata bwenge urakoroka. Kuko ivyo vyose umuntu akwiye kumenya ko hariho gutandukanya ibintu n'ibindi. Bari abanyabwenge, cyo gituma baguma biyubara naho bari bacaguwe hari ibwami kugira ngo baronke ingene bazokorera ubwami hariya, ariko bagenda barasuzuma. Nico gituma tubona hariya bagerageje kubaha ngo kungaburo umwami yuhira ko bakavuga ati oyaye habanamba, twebwe muratugaburira imboga z'insoromano n'amazi yo kunywa, murabe muri minsi 10 iheze ingene muzotugenza muturavye. Amina. Naho rero bari abanyabwenge. Umunyabwenge ntapfa guhuruduka. Umunyabwenge araraba agasuzuma, kuko abarimo ingabire y'ubwenge yo kurobana ibihura n'ibidahwana. Ico cari muri bo. Ikigira kane, bari abahanga mu vyo kumenya. Umukristo akuze mu vy'Imana ateza kuba afise ingabire yo kumenya. Ko Paulo yarabibwiye muri zirya ngabire 9 abikorinto, ababwira muri zirya ngabire 9 umuntu iburi burakagiramo n'ingabire n'imwe. Ko birivuga ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Amena. Umuntu wese kugira ngo ahagarare neza mu gakiza ahabwa ikimwerekana ko mpwemu. Ahari hose n'abamubona bakavuga ati ujya muntu ivyo ari byo byose, ujya muntu n'umukristo, kuko ntapfa kujaniranya. Oya habana aramenya. Paulo nuwo bari kumwe igihe bariko bagenda, harimo umukobwa yari yafashwe n'ibitero, harimo daimoni ngo ari yaratungishije abantu. Uwo mukobwa ngo ababonye yambaye mu mbiri muri wiriyoberanya, ngo abana bakozi b'Imana bababwira iby'agakiza murabumva murabemera. Mugabo Paulo ko yarimo ingabire zose agenda aramumviriza. Nyamukobwa baje inyuma ati abana bakozi b'Imana murabumviriza, bababwira ijambo ry'agakiza murabumviriza mubeme. Ariko ngo Paulo aramenya ko atari mpwemu w'Imana, ariko aravuga yumva ni mpwemu mbi yamutengo, arahindukira timuvemo. Naye handiho bari kuvuga ngo bariko barashemagizwa, mugabo Paulo kuko yarimo ingabire yo gusuzuma yo kumenya, aramenya ati nivy'ukuri iyi si mpwemu iva ku Mana. No kuvuga rero ari umukristo atagavye yohava yumva ivyo ngo ni mpwemu w'Imana ariko aravuga. Oya habana umukristo rero akuze. Aba basore bane cyaba abakristo bane bari bakuze mu vy'Imana. Paulo yavuze ngo mukure mushira ubwana kugira ngo ntimuzungagizwe n'imiyaga n'inyigisho n'amangetengete y'uburyo bwose. Amina. Barimwo ibanga ryo kumenya. Ikigira gatanu, bari insorongozi mu vy'ubwenge. Igwe abantu bari bagiye gukora ibwami, gukora hariya, erega bategeza ko abantu b'ubwenge ngo bari insorongozi. Mbega insorongozi imeze gute? Sorongozi ni umuntu ashobora kumva ijambo ririko riravugwa
akaryumviriza, akumva iyo rica n'iyo rijana, akumva ko ari rishika canke ridashika. Insorongozi mu vy'ubwenge. Ni naco gituma n'igihe baje hariya ibwami babanje kumviriza ivyo bababwira, barumva ati ibi nitwabikurikiza ntituzoshika, ariko twebwe mu vyo twize vy'Imana yacu mw'ijuru dutegereza kumeruku tumeruku. Bari insorongozi mu vy'ubwenge. Muri iyi minsi ya nyuma turakwiye kuba abakristo b'insorongozi, tukamenya igihe tugezemwo, tukamenya iyo twavuye niyo turiko turaja. Amina, haleluya. Insorongozi mu vy'ubwenge. Kigira gatandatu, babereye gukora ibwami. Ibwami babereye gukora hehe? Ibwami. Atari abantu bagenda ubwami haba ibintu byinshi. Barashobora guterera n'amahera ngaho ibwami, barashobora kwandagaza ibintu ngaha. Babereye gukora hehe? Ibwami. Ibwami ntibapfa kwashira umuntu wese, ntibapfa kwashira umuntu agenda ararangaguza, agenda ararunguruka. Hari abantu barunguruka. Ibwami hari ibintu byinshi, bateza kuhashira abantu bibanga, babereye. Yesu ashimwe cyane. Babereye kurunguruka. Hari abantu kandi kurunguruka si byiza. Hariho, urabona Dawidi yarihanye, yari yakwegewe no kurunguruka umukenyezi ariko ariyuhagira, akaba arihana. Hariho umugabo umwe bari bagiteka mu nkono z'ikirundi, hanyuma rero umukenyezi ararura. Umugabo nawe ngo acarunguruka mu nkono. Bakoresha ibimuri mu kwarura kera, bakoresha ibimuri ngira no amabona. Nyamugabo ngo acarunguruka mu nkono gutya, ngo none kijya kijumbu kinini ko mbona utakiza. Umukenyezi teka, none urabona abana kubera ararungurutse. Haje umugabo ntarunguruka, ujya ivyo baguhaye, ujya ivyo bakugaburiye. Hane baguha bike, baguha byinshi, uri mushinga nahe mu rugo, ujya ivyo nyene ugashimira Imana. Kuja kurunguruka nukuvuga babereye gukora ibwami, batarunguruka. Kuko aho hagiye umuntu atahabereye, aragenda abona batereye amahera, hajya gatangura kujana ukuboko kubika, bamujeje ibintu gatangura kugenda gucomora abika, kuko ntabereye. Muze tube ababereye kugenda ibwami hariya mw'ijuru. Haleluya, haleluya. Tube ababereye gukora igikorwa c'umwami, kandi tubabereye ko buca tujabuka iwacu mw'ijuru. Babereye gukora ibwami. Mbega wewe ahuri ubona uhabereye, uri umwizigirwa. Umuntu wese ijambo ry'Imana ridushira ku rutonde, twese ridushira ku rutonde, rishira ku rutonde. Ndi umwizigirwa, uri umwizigirwa. Urabereye, turabereye, urabereye. Hari n'abantu iyi minsi imbere hari umuntu yariko aratewe, je nashize ahantu mukizwa, none rero nagumye nungura muri cafetaria, mvuga ngo yahombye, none ga yemwe. Ariko yateye akazi, numvise ngo hari iwawe, yaciye yuguruza nawe ahacururiza, ati none rero ubu ngomba ndondere mbere uwo hanze, ndabona maze kuzana abakizwa bangahe. None ga yemwe, nitutaba abakizwa twebwe abakristo, nitutaba bizigirwa, ngubu mwizigirwa aho hantu bagushize, ubone ko habereye. Hajya leta igushize ikwizigire, ugatangura kujana abantu. Iminsi bagomba gutunga n'ingoga, tewe hariya turiko turubaka urusengero, abantu bamwe barahaciye. Urabona amadini menshi n'abandi bantu basengera ahandi, murabona amadini menshi. Ngo ariko ngurazi gwe bagenda baridoga ari babiri, ngo uyu mupasiteri akorera aha, ngo urabe ibintu biriko birakoreka, ngo ariko ngo yamahonda amaguru, ngo nta kinga, ngo uzibona
ngo ahonda n'ijoro genda n'amahungu kandi aba hariya ruguru mu misozi ngo ukazibona n'amaguru ariko arahona ngo aha ngo yarabuze gukuramo n'akamoto kajeho kuki. Hama rero ababumvise barabimbwira ati twebwe ntituraba kubiboneka, turafise ibyo dukorera, tibije mu buryo bwiza ibyo ariko nta mutima w'ibyo tibajya. Yesu hari icyo yavuze ko abantu bamenyekanira ku byo bama. Birumvikana bajya hamwe bakora nk'ibi bo borondera kwishirira mu mufuko gusa, babereye gukora hehe ibwami. Mu byo dukora byose, mu byo turimo byose, ntitwishimiye ngo tumeze uko turakora ibi ariko umuntu asuzuma umutima ko abereye imbere y'Imana, kuko buca Imana isebya. Ibyo unyegeza buca ibisebya, kuko ivuga ngo nzobisebya. Urashobora kunyegeza abakozi b'Imana, urashobora kunyegeza nako, urashobora kunyegeza, ariko yayindi itanyegezwa ivuga ngo urabikora nane nkagira gute ngahora gezaho. Yego dusome ijambo ry'Imana. Twabonye Gehazi agira ingorane akurikira Namani, ariko Elisa aliyanse kumwaka ingemu. Namani yahumanutse, aramukurikira. Gehazi ariruka ati databuja arantumye ngo numuhe imyambaro n'amafeza, ariko ani ikinyoma umunsi kiretse. Umuntu aba ariko aracuruza, bamubaza ati binangahe wewe nangahe, agacabaho kugira ngo aronke menshi, nati ndaguhaya ngo reka kundukira ibyashara, ngo je nabiranguje anaya, kandi ibyo bintu biramaze gufata abantu benshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'umuntu wese akunda kubesha akagira gute akabikora. Rero kubesha abantu babigize umenga ibintu bisanzwe. Aramubwira ati nta ngorane akira jana, ngo atabikorera abantu biwe bari kumwe. Barabitwara bageze hafi ngo arabibaka ati mwewe genda, atarabyikorera arabitwara abishikana mu nzu iwe aranyegeza. Umukozi w'Imana aramubaza ati mbega yewe Gehazi uvuye hehe? Terega ntaho naruye. Hajya rero ndababwira ukuri kuragoye. Abantu hari utuntu duto mugabo bishitse mu cuma c'Imana bica bitutumba bikaba amahanga. Cyo gituma umuntu akwiye kwirinda kugira ngo arabe ingene yifata. Aha turi ngaha cyangwa ahandi ngaha sinaje kwiyerekana ngo mumbone mu ndabo. Oya, navuze nti uyu munsi abantu benshi baragomba kuboneka, ariko naje nzanye iri jambo ry'Imana kugira ngo nawe uryumve, usuzume, urabe ko atabintu biriko biraguhumanya. Ati mbega kugira ngo hamwe bagenda ntitwari ku mutima wanje wajanye nawe. Tinone rero ikisige tukwakira amafeza, tukwakira imyambaro, tukwakira ibinabiri. Tinone rero ko wakoze ibyo we Gehazi, ukabushitse no ngaho ukabesha, kandi ikinyoma camyeho kuva kera. Murazananiya na Safira basezeranye ibintu byo gukorera Imana ingene babeshe Petero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana si umuntu, ni Imana. Umukozi w'Imana ati we Gehazi uhereye ubu ya mibembe yari kuri wa mugabisha w'ingabo ubu rero irakomye ko n'urubyaro rwawe gushika uzurinda uhenuka. Gehazi atarahumana. Ewe narimvire ati none
none yapfuma yisabira ubwiwe akavuga ati jewe nije nisabiye. None rero ariko kenshi abantu uru rurimi rurihuta cyane. Nico gituma mugabo naho hari abantu bahumana ariko hari n'abandi bashishikara kwezwa. Yesu ashime cyane. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro. Igitabo cy'Itanguriro ibice 39. Kuri iri jambo ntiwibagire kurinda umutima wawe kugira ngo ntuhumanywe n'iby'iki gihe cy'iherezo. Turabona hano uyu yirinze, naho hari aho bigora hariho n'abandi Imana ibashoboza. Itanguriro 39, reka dusome duhere ku murongo w'indwi. Havuga ngo hanyuma y'ibyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane. Maze ariyankira yishura inabuja aterega databuja ntaco yibaza ko kuvyo ngaba byo mu rugo mbere yanjeje ibyo afise byose. Nta wundi utamuri uru rugo kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Naho yari kuvuga ati noshobora gukora icaha kingana gityo nkaza guhumana. Murongo wa 10 akama abibwira Yosefu uko bukeye, nawe ntamwumvire ngo aryamane nawe canke ngo agumane nawe. Umunsi urizina yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe atabandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubwira ati ngo turyamane. Amutana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Yesu adufashe cyane. Katugeze ngaho naho twogeza. Kubera iki Yosefu yirinda kugira ngo ntahumane. Ushaka umuvumo, ushaka umukosi unyaruka, uragenda gusambana. Yosefu aririnda guhumana. Minsi ya nyuma ngiyi tugezemo ico cyaha kiragwiriye. Usanga n'abagabo bubatse bagenda, usanga mu matelefone mbega sheri, ariko ataye umugore wiwe ntamwite sheri, mugabo akaza kwita sheri wundi. Nabajije umuntu umwe mbega kubera iki mwebwe, yari umuntu yari kwagenda numva muri telefone ari imbere yanje hari mwijoro, ndeye kuraba umuntu umwe w'umukristo nyamukenyezi ngo sheri ngo none uri hehe, gabo nkabanze umushinga ntaye wo mugore ya nkumva baratwenga ndamushikiriye nsanga nti mbega amaki wa mukenyezi ngo meza, mbega wita sheri ninde n'umugabo wawe aratwenga ngo pastor ngo rego umuntu iyo mumaze gukorana ibikwa kugira ngo uronke n'abakiriya ngo twe twarabimenyereye ngo teza kumwita sheri. Ibintu byaratikiye. Aha wokoranye mu matelefone yanyu igihe kimwe nagirishije amiga y'ugwaruka abahungu n'abakobwa bakoranye ntora abahungu babinishira abakobwa babinishira hane nimuzana ayo matelefone yanyu turabe nza numva bose ngo yo mana we ndabamenye nimureke kwirinda. Ibintu bucabuza abantu kuja mu ijuru biragwiriye. Satani ariko arabigwiza. Sanga abantu bagenda barahwereye mu mitima. Sanga abantu bagendana ibyifuzo byo mu mitima. Sanga abantu bagendana ubusambanyi bwo mu mutima. Sanga abantu bagenda barikoresha ibyaha, ugasanga abantu bariho ariko Imana yabaraba, ugasanga barapfuye mugabo mubona ishusho agenda ukamenga niwe ariko mu ijuru nta mu gitabo canje arimo. Ndagufitiye iganuke. Yesu nubu yicaye ku ntebe y'imbabazi, uze gutaha umanutse kandi bicira urubanza. Hari ibintu wama wihana bikagaruka. Uyu munsi uvuga ati man ndagomba uyu munsi untabare kugira ngo ibi bintu byama bingarukako bikampumanya. Uyu munsi ngende nejejwe kandi nabiciriye urubanza gushika ntibize bingarukeko. Bicira urubanza uyu munsi. Cyo gituma rero ijambo ry'Imana
riravuga neza kugira ngo umukristo agire kunesha ateza kuba yarapfuye ku cyaha. Kuba uri umukristo wapfuye ku cyaha. Usomye ntitujya mu Baroma ibice 6 ku murongo wa mbere, Paulo yaravuze ngo umuntu yapfuye ku cyaha none yoba kikigumamwo gute? Ko twebwe twapfuye ku cyaha twoba tukikibamwo gute? Mbega warapfuye ku busambanyi? Mbega warapfuye ku kinyoma? Mbega warapfuye ku moko? Hari umuntu umwe yararavye umuntu yariko arasigura acamura ngo ubutumwa nibwo ngo ariko uravye figire yiwe ngo ubutumwa buca buseseka. Umunyamoko bamuravye isura acaramuraba ati umuntu isura yiwe ndamubona namubonye ndi isura yiwe warapfuye ku moko. Naho mu bitwenge birakomeye. Bantu bari bahari abantu usanga akoko kabo ubwoko ntawe buzojana mu ijuru. Nagoma ndagukore ku nzira. Ubwoko ntawe buzojana mu ijuru. Jambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bw'Imana n'abantu bihanye icyaha. Nubwo bwoko bw'Imana. Ariko ukaba wishimikije akoko. Na mwene wanyu yo batunze ugira ngo hari n'abakene bafise bene wabo bakoko mugabo ataca mufasha. Ataca gufasha. Mugabo umuntu ugasanga yumiye ku koko. Ivyo rero Yesu yavuze ngo nzojinjibura abantu babayemwo bameze nk'ibishitsi gusa. Ndababwire nti mviraho mwabakora ibizira mwe sindabazi. Ngaba nkora nishimikije akoko ngasigura nishimikije akoko. Tugasigura twishimikije akoko ukaririmba wishimikije ibinabiriya. Nagomba ndakubwire ko tukiri mu mbabazi z'Imana uyu munsi ugende wihanye. Data haleluya wihanye. Yihane neza kugira ngo tuze dushikaho Yesu yagiye kudutegurira. Mariko ibice 7. Haleluya. Mariko ibice 7. Turabe ico Yesu yavuze ku bintu bihumanya abantu. Dusome 7 Mariko, tumwe bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko ibice 7, dusome ku murongo wa 21. Avuga ngo kuko imbere mu mitima y'abantu havamo ivyumviro vyiza. Ndasubiyemo kuko imbere mu mitima y'abantu havamo ivyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ibyo bibi byose biva imbere nibyo bihumanya nde? Umuntu. Turinde imitima yacu kugira ngo ntihumane. Nico gituma hano Yesu yavuze neza amajambo. Aravuga ku bintu bishobora gutesha abantu ubugingo bihumanya imitima yabo. Ivyiyumviro bibi. Gasanga umuntu arafise ivyiyumviro bibi mu mutima. Gasanga umunwa wiwe ni Yesu haleluya amina amina, mugabo gasanga mu mutima arafise ivyiyumviro bibi. Ubushakanyi kiri mu mugwi w'ubusambanyi. Hari umuntu agenda arashakana yifuza kumwe kwa Salomo. Genda araguma abonye umukenyezi mwiza ati nshirira hariya njanira mu kigo. Abonye umwigeme ati njanira mu kigo hariya. Yarunguruka hajya ko nababwiye ko kurunguruka ari bibi. Yabona ati hariya nshirira hariya mu kigo.
agenda aripfuza mugabo akaba afise iyo mpwemu mbi y'ukwipfuza atababwira ati ndagukeneye ngo mugabo afise impwemu mbi y'ukugenda aripfuza icompa ujya kwe icompa ujya kwe sindabaciye akagani ngo icompa ndigihaga ubwivyi umuntu agasanga ni umukristo mugabo ugasanga mu by'Imana Imana yamuhezagira birivuga ngo abagunga Imana ivyayo kandi turasoma handi hantu Yosefu yavuze ngo Mana niwanzigama nkagaruka kwa data ngira amahoro ni kuvuga mu byo uzompezagira mu byose sinzobura kugutangiramo ikigira 10 na Yesu yaravuze kuri iryo jambo arabwira abantu baca imanza nabi mugabo bagatanga ibigira 10 Yesu arabwira ati mwari mukwiye gukora neza izo manza mukakora neza ivyo bigira 10 nivyo mukabitanga tariko no guciza ibere mugaciza ibere Yesu acarashingira indaha ikigira 10 ariko hari umukristo usanga ahezagiwe aha turavuga kuko tuba ari Imana yavuze ngo vuga ariko ugasanga yamuhezagira araraba amaherano yakamuraba Satani iti none yerega Imana irazi uko tubaye irabizi nico gituma itabi turemereje 1,100 gusa 10,000 1,000 mugabo ugasanga abo babifashe minenerwe nagomba mvuge ngo ikintu Imana yashinze nta kintu cyo gufata minenerwe habanamba navuze igihe kimwe ahantu hamwe nakoreya nariko ndiyandika ikigira 10 Imana yampezagiye ganatwe bw'Imana iraduhezagira Yesu ashimwe cyane ndiyandika ntawuyankira Bénoit undi mukozi w'Imana twakorana araza ararunguruka numva aratwenze ngo iryo zina sigwawe kamwantego ngo uriko uratanga ikigira 10 Imana yampezagiye naratwenze ngo twebwe twariyeguye abakozi b'Imana turi bigira 10 ngo twengo twariyeguye ngo dusubire muri Bibiliya ndiko twigisha abandi mbega twigisha abandi ibyo tudakora turasubira muri Bibiliya turasesa ngo Imana nimbabare ngo senarimbuze ico ntanga kandi ibintu byinshi ngo none ngo Imana nimbabare kweri ngo kabisa ngo ndatsinde ntubukumva je ko nabaye nizi gice wewe uri umukozi w'Imana gushika wewe nta kigira 10 wahora utanga wavuga ngo wariyeguye nuko Imana idaci kubitera abantu inkoni aho nyene nico gituma rero twumvise ngo ubwivyi gasanga abantu bariba gasanga abantu barazirikana iminzane gasanga abantu mu buryo bwinshi bameze uko ariko kandi yaja mu gikorwa tudafurahi lakini ariko kubanza usuzume neza ukuna imbago tutafurahi utizame vizuri ndani ya neno la Mungu minsa abantu vy'Imana babifishe bito Imana iri kuraraba ikababara babifashe bisanzwe umviriza neza mukwiye gutunganya neza kugira ngo muze mutaho Yesu yagiye kudutegurira kwifuza ubusambanyi sanga umuntu w'umugabo afise umugore aracagenda akabakaba abakenyezi b'abantu ibyo rero vyabaye ndakutwivuga mbega tugire gute umushinga ntahe genda rakabaka kenyezi w'abantu abakenyezi nane mwakira inkomezi ziva ku Mana Yesu avugishije ngo inkomezi ziva kuhora abantu bariko baragwa hasi kubera kubura inkomezi ibihe byabatwaye imyanya yo kurondera inkomezi bariko baragwa hasi sanga uwo mukenyezi ariko aratunga Satani ntawe umutwengera nico gituma rero dukwiye kuraba neza kuko ntibizoherera hamwe gusigura ntibizoherera mu kuririmba ntibizoherera muri ivyo dukwiye kuraba neza tugasuzuma tukaraba ko Imana ikitwemera dusome ijambo ry'Imana duhave dusenga mu vyahishuriye Yohana haleluya haleluya amena 21
dusomeho ijambo ry'Imana vyahishuwe Yohana 21 dusome ku murongo wa 27. Handanze amajambo bivuga ngo Yerusalemu wo mwijuru. Dusome ku murongo wa 27 gusa. Avuga ngo kandi kuri wo ndaho hazogera ikintu gihumanya canke ukora ibizira akabesha atarabanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. Imana idufashe cyane. Kuri uwo murwa twumvise ngo nta canduye ca ikintu gihumanya, nta gihumane nahera. Cyo gituma Imana yabwiye abantu ngo nimubabera kuko na jewe ndi wera. Niki Imana ituronderako? Ntindonderako noba nzi byinshi ngo sigura byinshi, ariko irondera ukwera. Niwagira byinshi n'ibyawe n'ubutunzi n'ibyo, ariko icambere irarondera kwera, kwirinda kugira ngo isi ntiduhumanye, kugira ngo tubone kuzoshika hahandi mw'ishengero tube abakristo, mu miryango tube abakristo birinda, mu gihugu naco nyene kitwizigire. Mwizigirwa kakugopa. Haleluya. Nukigitsi subira makonye ube mwizigirwa. Haleluya. Be kogwa we shi sakupaya soro igitsi. Haleluya, haleluya. Na majambo y'Imana tubabizigirwa, twirinde ibyo humanya imitima yacu. Mu migani havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko rinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Abumvise amajambo mwese Imana bahezagire cyane. Haleluya. Takira abashayira. Amen. Amen. Haleluya. Twagira ngo haguruke naho wabura upfukama hano, haguruke vuze ati je natsinze. Waba waririmbye ariko ndumva ko ngufite iganuke, uhagarara huri. Waba ufise ibyaguhumana ibyo biriho, ngwino Yesu acicaye ku ntebe y'imbabazi. Abandi muhagararaho muri aha ni haba hatuhagarara. Vuga muhagarara. Umuntu umva ati ndahagurutse. Abandi muze ino haracari. Abandi muze kandi banguke n'uyu munsi ntawe uzi biri imbere. Banguka, ariko naho waburiho humviriza, hari ibintu byakumaze igabo byaguhumanije. Humviriza neza, ngwino kuri Yesu, ngwino humanurwe n'amaraso ya Yesu. Yego namwe naho mwahagaze hariya, humviriza neza ibyo nyene byaguhumanije. Vuga ati mwami urambona mumanura. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Apa kaze umungere wa mbere abasengere. Ahantu haracariho muze, ntihagire upfukama inyuma y'urusengero, mwinjire umuntu apfukame mu rusengero. Aha mu ngoro y'Imana upfukama hasi, ariko winjira imbere mu rusengero, wegera aho hafi y'umuryango. Bakozi b'Imana hari inyuma hose, hariya mwashitse mu makoridoro mubafashe, aho hose mubafashe. Dusabe mupfukamaho mugeze, naho woba watsinzwe aho nyene ku ntebe ugapfukamaho, Imana iragusanga ngaho ikugirire neza. Tugira dusenga Imana. Amen. Tugira dusenga Imana, dusengera abavukanye. Umuntu wese yumvise muri we ko atsinzwe ace bugufi, wirinde ubuhumane. Haleluya. Wirinde ubuhumane kugira ngo uzoseruke ku mugwa w'Imana. Mana data wa twese, Mana yera, Mana igororotse, uvugana n'abare urababarira ngo mubabera nk'uko nanje nduwera.
abanyegera bakwiye kubabera kuko nanjye nduwera. Muri iki gitondo haracuwe ijambo ryo kutihumanya. Abantu batsinzwe Mana, urabibona nawe. Abantu batsinzwe, hari ibyo bakoze ko, hari ibyo bakoze bitari byo, hari ibyo baturishije akanwa. Umuntu wese yatsinzwe amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo. Muri iki gitondo ijwi ryongera ryumvikane ku muntu wese ko yirinda ubuhumane kugira ngo azoseruke ku murwa w'Imana yejejwe, nta gihumanya kizogeraho. Twacuriwe ijambo Mana, hariho igihe uzobisebya, hariho igihe uzobisebya, hariho igihe uzobigaragaza, ibyagizwe amabanga bikaja habona. Bitaraja habona rero, umuntu wese arahagurutse ngo abyivugire ari imbere y'Imana, abyivugire wenyine avyature, kuko amasezerano y'Imana aravuga ngo niwatura ibyaha byawe Imana niyo kwizigirwa, bizotuma iguharira ibyaha byawe, ikoze ukugabitanya kose. Reka abantu bawe Mwami babivuge bavyatuye, reka abantu bawe bavyemera imbere yawe, reka abantu bawe bezwe, reka abantu bawe bavugutigwe, reka abantu bawe inkambazi bavemwo, reka abantu bawe bezwe, reka abantu bawe batungane. Hanyuma bamaze gutungana, ubwiza bwawe buce bubamanukako, ubuhagire mu izina rya Yesu Kristo, ubuhagire imyanda yose, ubuhagire ukugabitanya kose mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoba buhunge, babone ibihe byo guhembuka. Amen, amen, amen. Bivuye mu nyonga z'Imana. Urakoze, ugirira imbabazi aba bantu bawe kuko baciye bugufi, ujijikare kubafasha no kubeza. Weza umuntu wese yatsinzwe, amaraso ya Yesu Kristo amubeko. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kiraho nyene twagoma dusengere abantu bagwaye. Muhagarare dusabe n'undi muntu yoba afise umutwaro aduze ukuboko. Ufise umutwaro aduze ukuboko. Umuntu yumva afise umutwaro ko Yesu yaravuze neza ngo mundemeke imitwaro yanyu yose. Umuntu afise umutwaro aduze ukuboko. Mugabo umuntu agwaye ahagarare gusa ntaduze ukuboko. Dusabe hano pasteur hano asenga Imana. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima kuri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose. Turagushimiye ku ijambo ryawe ryiza twumvise Mwami, ijambo ryongeye kudukebura, ijambo ryongeye kutwigisha, ijambo ryongeye kutugira inama, ijambo ryongeye kutumurikira mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bahagaze baragwaye, bafise imitwaro, none turabasengeye. Wewe Yesu Kristo ntunanirwa na gatoya Mana. Ushitsi Betaniya usanga bariko bararira, bariko barakoma induru, ariko urabahamumuriza. Haleluya. Lazaro urashika hari, uramuhamagara ngo Lazaro ngwino sohoka. Icariko kirariza abo bantu, bazabona Lazaro ngo warazutse, vyerekana kuri Imana ikora ibitangaza. Iyi saha ngwino ukora igitangaza ahantu aba bantu bose bagwaye, ubakoreko. Jambo ryawe rivuga ngo ukuboko kuhoraho nikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza. Garanzira ibiganza vyawe Mwami, aba bantu bose ubakoreko, ubakoreko, ubakoreko. Ubushobozi bwawe bwinjire muri bo Mana. Hariho abafise igisata, wa mukenyezi yamaze imyaka 12 yari afise igisata gikomeye cyane, ariko umunsi umwe ngo kwigera kuramucanira agukorako igisata gicakira he. Yesu Kristo uri Imana ikomeye,
ushitse hariya ku gidenge basanga umuntu yarafite igisata akimaranye imyaka 38 ariko we Yesu Kristo agutera ikigongwe uramubwira ngo haguruka wikoronderezo yawe ugenda atagenda arabyina agenda anezerewe n'abari bamwiteze bamubaza ngo ituma yikoreye ku munsi w'isabato yarabahakije ati Yesu niwe yambwiye ngo nikorere none Yesu aba bantu erega Yesu uri hano uri Emmanuel Imana iri kumwe natwe aba bantu bose mwana barakeneye kubakorako bagwaye ingwara zinyuranye none Yesu Kristo nta n'imikunanira abantu turabasenge Imana nubakoreko mwana mw'izina rya Yesu Kristo abagwaye mu ndu bakize abagwaye mu mutwe bakize abagwaye amaso bakize abagwaye ingwara z'uburyo bwose mwana bagwaye igitigu bagwaye amahaha haleluya bagwaye isogi bose turabasenge Imana bakoreko Yesu Kristo kiganza cawe kirakiza ubabohore ukuri Imana ibohora tubisabye mw'izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen.